Icyo utarabona ucerekwa no kuramba. Mariya ni umukenyezi yarafise umuhungu wiwe w'ikinege Ibra. Yamureze mu buzima bubi, yikubita ku biti n'amabuye, atubika umukanda mu nda, akimaza amaguru aronderera kazoza umuhungu wiwe Ibra. Imana imukorera ibitangaza bidasanzwe. Ibra aheza amashuri yiwe ndetse aronka n'akazi keza, eka ubuzima burahinduka. Nk'uko bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana, Mariya agira ubuzima bwiza bivanye nuko umuhungu wiwe Ibra yamugumye hafi, amuhuza amarira n'amaganya, eka Mariya ariruhusa. Aho umworo yanikiye ntibwuma, Ibra agire yubake ugwiwe, aronka umukobwa w'ikirezi afise ubwiza bujejeta, asa n'irirenga, asayangana ku mubiri ariko akagira umutima wazigiye. Umukobwa yashishwe bidasanzwe yitwa Sanya. Sanya rero nawe akaba yarafise bakuru biwe babiri, Bella na Jalia. Bose batotezwa n'abagabo babo. Bella yarafise umugabo w'umugwizatunga ariko atanakimwe mufasha mu itunga ryiwe canke ngo amumenyeshe. Amuziza yuko yamubyariye umukobwa mu gihe we yifuza umwana w'umuhungu ngo amubere samuragwa. Jalia nawe yabana n'umugabo atamwitaho. Yarafise ingwara y'ubushurashuzi akama yasimvye ibigo. Ubuzima barumuna ba Sanya baciyemwo byatumye Sanya atizera abagabo, abishiramwo nabi. Ngo winjira mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi. Ibra abonye Sanya umutima uramuvamo, abona ko yaronse umwamikazi w'akarorero, yibagira yuko abana na nyina yifitiye ubumuga bwo guhahamuka no kuvuga amajambo ataroranye, ku buryo kumwihanganira kuri Sanya bizoba kure nk'ukwezi. Sanya yigize indyarya kugira ashikira urugo rwiwe, yigira intama kandi ari ingwe, yigira Yasoni kandi ari Yakobo. Amaze kubaka urwiwe, Mariya nyina wa Ibra abona ikimbwa yaboneye ku mugezi, amucura bufu na buhoro, umuhungu wiwe atabizi. Byakabaye kera, ategeka umugabo wiwe Ibra yuko yozimangana nyina kuko abatera urwamo, akabamara amazi imbere y'abashitsi, na kare nta kamaro akibafitiye, arashaje. Ibra ashigwa hagati nk'ururimi. Ese ukuntu yakunda nyina? Ese urukundo rudasanzwe yakunda incoreke yiwe Sanya? Mbe azofata iyihe nzira? Azovyirengagiza canke azohitamwo kwirahira nyina yamwibaruse kugira ngo anezereze umukunzi wiwe incoreke yiwe Sanya? Muri filime Ibara ku Mutemere. Yaragasa rero kuri channel yacu Mugisha TV online kuri YouTube, wirongere amafilme